mahoro nta mahoro ndafise ubwoba hari umuntu wikira amafoto ubunyene ambwiye ko Tomson bamufashe Nairobi sinzi n'igituma bamufatise n'igituma bamufashe. Aya n'amajwi ya Laure Grace nikuze umufasha w'umuririmvyi Tomson The Voice. Aya majwi akaba yarazungurutse ku mbuga ngurukana bumenyi aho uwo mugore vyumvikana ko ari kurira atabariza umugabo wiwe mu gihe yarahejeje kuronka inkuru ko yafatiwe mu gihugu ca Kenya. Nkuko mubizi tukaba dukora ibishoboka vyose mpaka tukamenya nimba inkuru ariyo canke ari kinyoma. Laure Grace akaba yatubwiye ati reka ndabaramutse nizere ko mumeze neza mwebwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vyacu. Shimira cyane abantu mwese mumaze gufyonda subscribe ku rubuga rwacu rwa YouTube, ariko nawe utarabikora ndakwibutsa gufata akanya isasu ugafyonda subscribe maze twubaka umuryango wagutse. Nitwa Digman Pro, ikaze mu kiganiro X News igihe cyose kuri Restag. Uyu munsi turagaruka ku makuru amaze imisi aca ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko umuririmbyi w'umurundi Tomson The Voice yoba afungiwe mu gihugu ca Kenya nkuko vyabonetse ku mafoto, aho uwo muririmbyi biboneka ko yari yambitswe amapingu n'abasa n'abajejwe umutekano. Aya makuru abatari baki bakiyabona akaba yabateye amakenga ko yoba atariyo, ko vyoba ari bimwe bita amabeze. Abandi nabo bakaba bibajije ko yoba ari amashusho y'indirimbo yoba ariko afatira muri ico gihugu. Vyaje kunyuka aho hagiriye ku mugaragaro screenshot y'umufasha wiwe Laure Grace nikuze asa n'uri kararira atabariza umugabo wiwe. Ndafise ubwoba hari umuntu wikira amafoto ubunyene ambwiye ko Tomson bamufashe Nairobi sinzi n'igituma bamufatise n'igituma bamufashe. Yo mana yanje n'umuntu abimbwiye naho nyine ndasubiye kumubona kuri telefone sinzi no igira. Yo mana we yo ndumiwe ahubwo je sinzi nimba ndabigenza gute. Ndabisinzi n'umuntu tuba tuvugana cije kuri telefone yiwe nose ndamuronka ndumkiyo ayo mafoto ngo nari ngiye kumuraba ngo ahagaze ko hari yakure aramubona. Tukibona iyo nkuru tukaba twihutiye kurondera Laure Grace kugira agire ico abivuga ko. Akaba yatumenyesheje ko ayo makuru yayaronse uko ayahawe n'umuntu ari muri Kenya ngo Tomson yoba yari kafata amasanamu mu kibanza kitemewe, ariko bakavuga ko bwa mbere yabisabiye uruhusha araruhabwa maze mu nyuma baramuhinduka. Ni sawa meze neza ndashima bukebuke n'amahoro meza mugabo adakwiye kuko mfise ikibazo muri uno mwanya. Kubona mwarabonye yuko afunzwe by'ukuri, yarafashwe ubu arafunzwe, turacarindiriye kumenya igituma afunzwe. Ibyo bavuga neza bashobora kuba bavuga yuko yoba yariko aragira clip ahantu hatemewe n'amategeko mugabo yuko atabimenyeshejwe, mugabo yarahagiye kubera yabimenyeshejwe n'abandi, mugabo mu nyuma bavuga yuko bitemewe yuko ahakorera clip. Aba mu nyuma agira ico kibazo, no kuvuga yuko ubu turarinziriye turabe ingene vyogenza by'ukuri n'ukuri. Nivyo arafunzwe ari mu bibazo, turi mu bibazo twese, dufise agahinda n'umubabaro bwo kuraba ingene ibintu vyoja ku murongo. Nibaza yuko Imana izobikora byose bigatungana. Kugeza uyu munsi Tomson akaba adashobora kuboneka kuri telefone yiwe. Abatari bake bagiye baragira ico bavuga kuri iyi nkuru, aho benshi bakomeza kumwizeza akazore kugwa ngo kuko kuba muri ico gihugu uri umunyamahanga bitoroshe na gato. Bakavuga ko ivyo vyamushikiye ari bisanzwe kuko benshi bamaze kubimenyera. Mbega nakahe kajambo babwira Tomson n'umufasha wiwe?